Ndabanguje cyane abakunzi ba Pay TV aho murereye hose. Bonjour canke bonsoir, ça dépend n'amasaha mugeze ko canke n'amasaha muzako kino kiganiro. Nkuko mubibona rero Senana Fravia imisi yose musha mumbona yuko ndi wawo ndi nyene. So uno munsi ndacagatiwe waje. Bise aba invite babiri ko mubibona imisore ibiri. Imisore irimba neza nabaririmbyi guys, nabaririmbyi mbe ndabivuga by the way. Nabaririmbyi baririmba neza cyane. Ariko reka tukiri ngaho reka tubakire kuri mikozi za Pay TV babaramutse mwongere mu bamenye baribo kuko mwamaze kumva n'abaririmbyi deja mpera he iburyo ibubafu kwa kene kwimana ni buryo urikunda we oya ni none yezu ni cyaye buryo bwanjye data ariko reka tugusaba idondora abakunzi ba Pay TV gusa urandenganije nacyo ariko ndamutsa umva wabaramukije abakunzi ba Pay TV jewe nziziki okay turakuramukije basoye urandamukije waje gutse mukobwa je bon je nta singo ndamukobwa ndamutsa ngo ndakuramukije bisanye ndamutse gute neza neza ubushatse kuvuga gute umva kuramutsa umuntu ntubizi na muco y'ikirundi barahoberana abafata amahoro okay behind behind arababaniye urumva ari ni mwebwe nta kundi ni wabigize sijewe it's your boy Lucky the Sunday, no fear man, bad color, one for lolo, angel fighter, the humble man, the hustle man, the motivator. Ni jewe nibereye ngaha muri Peace International TV canke PI TV. Ndi kumwe n'uyu mukobwa mwiza cyane Nana. Kakanyuma niko kabi. Abakunzi ba Pay TV mwamwumvise ni Lucky the Sunday nkuko yavyivugiye afise make aim cyane hano ushobora mwana yo bana yanje rimwe cyane ariko ngaho bafiganje ndafise umwana kiri muto guys akiri muto ariko ibintu akora ndibaza nimwaza kuvyumva baza bati pe uwo mwana yubahwe akore kuko bimeze neza turakwakiriye ya murakazi cyane hama nanje my name is K Cross yeah na aka uno ndi word yeah okay mwamumvise ni K Cross niyo mazina yiwe niyo mazina y'akazi asanzwe akoresha turabakirere mwisanga kuri micro za Pay TV ndabizi yuko abakunzi ba Pay TV muraza kumenya byinshi basanzwe bakora na byinshi basanzwe barimwo gushika ino saha twashaka rero tuhere ngaha kuri buryo bwanje ko avuga ati ni Imana reka rero tumwibarize K-Cross turabaze bwa après uko twashaka kumenya Lucky the Sunday nabivuze kuri umuririmbyi uko tashatse kubivuga wewe hakiri kare Lucky the Sunday ni umuririmbyi aririmba indirimbo ndundi kandi aririmba bien ariko twashaka kumenya muhuye n'umuntu canke nk'umuntu hagusaba ati twibwira amajambo ari canke atatu apa ya music Lucky the Sunday ninde ni muntu ki Lucky the Sunday ni umu artiste n'umuhungu w'umu artiste avuka mu ntara ya Muyinga muri komine Muyinga zone Rugari ndahabona Rugari okay apare yo kuba mfise iyo art yo kuba ndirimba ndafise n'izindi nkora urumva ndakina filme ndumu editere ibintu nyene vyinshi so nta ibintu vyinshi vyiza ntabwo biba bikwiriye ko bivura naho kyaho wamvuze ati n'umuririmbyi bisaba bizobe byiza n'ibindi ngenda bikora hama mugaca muvuga ati okay kumbe se umuririmbyi gusa kumbe niba arabikora so nivyo uhuye na Lucky the Sunday n'uyu mutipe nubona yirabura cyane sinzi Black Africa yego neno nako dusa hanyuma bon nibaza gutonye henda ko so ibindi nibijyanye Nana yababwiye je ndumuririmbye niyo carrière iri hejuru gusumba ibindi basi yego cyane gose mwamumvise Lucky the Sunday ko tuntu ndasanzwe akora apa ya music bihamwe byinshi ukina filme n'ibindi byinshi cyane kandi bazi ko n'ibindi azobandanya bikora ko ndumva afise impano nyinshi cyane umaze kuba ushoboye ibintu birenga kimwe canke bibiri bufise urambe kandi bufise impano nyinshi kandi zikomeye cyane Lucky the Sunday amapana namenye ku ndirimbo yiwe navuga niyo ya mbere ipapayi
niyo ndirimbo ya mbere namenye ko umujaba aririmba neza. Iyo ndirimbo ira trendinga iramenywa n'abantu benshi, ndavuga kweri uti umuhungu afise impano. Niyo mpamvu nagumye ndamurondera tukreye ubugenzi nyene kugira ngo abakunzi ba PI TV uno munsi mushobore kumubona imbere zanyu canke mushobore kumenya vyinshi asanzwe akora. Ipapayi rero imaze igihe kinini, imaze ikintu c'umwaka. Après twaciye tukubura, twashaka kumenya mbega après ipapayi wacuja mu biki? Après ipapayi naciye ngira isanganya. Rest in peace to my mother. It was her, my manager, my supporter. Bon, niwe yari yamfashije ndakora ipapayi. Hanyuma rero Imana ikiramukunda kudusumbya. Ikiramujana kure gusa nyene turi kumwe nawe muga gusa ari kumwe n'Imana kandi mba ntagihefse ubuzima nk'ubu twe dufise muri uyu mwanya. Niyo ngorane rero novugana cempura nayo. Ikituma rero habaho umwanya munini ya cane ntasuye kurekura ikindi gikorwa. Ni naho novuga yuko nta kintu kimwe kibera ubusa, buri kintu cyose kiba ari impamvu. Iriya aussi une experience muri rya time ya calme naronkeyemwo. Ari naho nanavumburiye yuko uyu mupeti K Cross nawe nyene atasanzwe, ko sinavuga ngo ararenze. Uyu hari n'igihe wapfa wiyumvira yuko basomwe ndimenga ndakabije gatoya mugabo jewe mpora mbona kumenga asa nyene n'umuntu ari so special, aririmba neza, afise ijwi ryiza. Naje kubivumburira mu iyo time nyene yose ya calme, ari nabwo nahise mpitamo kuvuga ati okay petit reka renda guteste tuje muri studio tumve ibintu biza kuvamo. Tugiye muri studio bakatoka kitu ndabona haje ikintu ciza cyane nka final ndavuga ati yana petit vyumva gute none bisigaye ndagaruka muri industry. Ubu rero ubu ni novuga ko ari sinovuga ngo ni no stop. Gusa jewe music is a business. Kandi apana business like simple business ngo nakabutike twuguruye canke iki. It's international business. Ni business turiko turakora kugira tuzodandaze mu Burundi, muri East Africa, muri Africa no hanze ya Africa. Sivyo? Rero sishobora kubwira abafana banje canke abantu bako barankurikira canke abandi bafana nkeneye bashasha kuko ndabakeneye mube benshi. Ngo ngurumva ngo ndabemereye ngo ibi oya reka dukore. Jewe nahigiye muri weekend nari muri studio, l'autre weekend kandi nari muri studio. Nubu next weekend nzoba ndiko ndakora kandi nukuvuga ni no stop. Ico nshaka gusa ni kugira mwebwe mube attentif hanyuma tubahe rero umunezero kubera burya mu artiste adandatse umunezero. Okay, cyane gose ndumva ko abakunzi ba PI TV mwavyumvise vyinshi vyatumye ataboneka canke ataboneka nyene muri situation ya music, ariko twizere yuko ubunye murize neza. Indirimbo ni nyinshi, mumve ko mu studio ku magenda nyene rero yumvise umuririmbyi akubitira mu studio kenshi nuko afise ibintu vyinshi bigira biyize canke bagira abamenyasha. Ariko tukiri ngaho nyene nkuko yavuze ati yarashatse gutestinga K Cross. Jewe amapart mbona basa sinzi muravukana canke bimeze gute? The same blood, mama umwe papa umwe dukurira no gusa betimenga ntabwo tweze turyama mu cyumba kimwe. Oya ibidogo vyaryama kwavyo je naje kwanje. Ego gusa inzu yari imwe, umva education imwe. Ego I respect him like my young brother. And I know ko nawe anyubaha like a big brother. So dufise rero iyo chemistry niyo energy yo gukorera hamwe. Ego kugira nyene dutange ikintu kinini ya kandi ciza. Ego. Okay, abakunzi ba PI TV mumvise no mu petit frère wiwe baravukana amaraso namwe kandi vraiment aririmba neza. Ariko twashaka tumaze K Cross umunsi wa mbere grand feeling wangaha kugira ati testing kuzi kuririmba canke testing nyene ati turaye kushoboye wavyakiriye gute nkawo? So just go sinovuga ko ntabwo yivudukije avuga ngo bro reka testing ndaye kuzi kuririmba. Oya na yaragize yavuze ati ko numva uri kuraririmba
is it your talent? Yeah. And I would say, yeah. Yeah, I can. So acambwira ati reka dutryinge rero turabe ko nyene biri riyo. Niyo atari iwawe tuyidevelop. Nanje cavuga ati so reka tryinge. It's my first time. Reka turabe. Niko twaciye tubigenza. Yeah. Uyu munsi wa mbere uje muri studio mujanye na grand frère wa mugiye gukora igikorwa final. Guys, genda muri kuri channel ya Lucky the Sunday. Igikorwa final kimaze 2 mois ariko indi bimeze neza, ifite image ameze neza, production ya bien, byose bimeze neza. Twashaka kumenyera umunsi wa mbere uje muri studio nkawe nyene Kicross ugiye gukora na grand frère wawe wiyakiriye gute nkawe wiyumvise gute? Muri studio nyene kuko bisanzwe ndi I was new. Naye mshasha muri vyo nyene rumva nye vyambera bishasha tu. N'inzira ijayo muri studio baranyereka ati rumva twafate bisi tuja yeah. Tugezeyo studio nyene urabiza ahantu hashasha hose ubwoba but I was still fighting. Nabanda nje ndakombata ndakora icanzanye nikore kuvanayo bijya final. Ndirimbo yaciye iba nziza cyane. Yeah. Usanzwe uri umunyeshuri? Yeah. Twashaka kumenya Now ntabwo niga. Yeah. Ariko twashaka kumenya abagenzi bawe canke abantu bakwegereye nyene apayo mu brother wawe, abantu bakwegera bamaze kubona kigiye gukorwa nizahe message wagiye uraronka kenshi cyane? So abajama banje bamwe bambwira bati courage Bana yambwira ati Fetis nahenze kw'ibyo bintu birimwo neza cyane kuruta uko nakubona ya bakambwira ati courage bambwira ati bandanya ukore nyene ibintu nk'ivyo amacourage menshi Ndavuga ati ndaza gushobora kwera ariko Imana ishimwe yabikoze neza kandi ndirimbo imeze neza. Finally mugende muri yawe kuri channel ya Lucky the Sunday imeze neza bro, imeze neza ama image ya bien. Vraiment byose ni au top. Ariko twashaka kumenya Lucky mu muryango wanyu mubaye baririmbyi babiri. Eske babakiriye gute? Nk'abantu babakuru banyu canke batonyi banyu kandi canke mu kibano gisanzwe babakiriye gute? Ikintu cyose muri kwanza bwa mbere nari namanje ndanakubwira ati my mother akihari it was yari manager wanje. Bon, niwe yandihiye ijya ndirimbo ipapayi muri studio audio. So urumva we yarabitahura. Bon. Mzehe wewe respect science and rasta no murasta ararenze. Ivyo arabitahura kandi fresh sana gusa tu ni umuvyeyi urumva ategerezwa kukubwira ati keep watching your goal. Bisaba yuko ugera kure. Utera imbere. Bon muri famille ayo nyene famille proche c'est bon. Hanyuma abandi bose je musanzwe ndi wa muntu like sintinya comment, sintinya like ngo navuzwe, ahubwo iyo ntavuzwe nibwo mbabara. Umva jiyo ntavuzwe nkarengana nk'ahantu hanyuma nkaza kumva feedback ngarutse aho hantu bavuze ngo warigeze kuza hano ubundi aho hantu niho mbabara. Mugiyo mwamvuze kabone nubwo societe yose noba mbamwe bovuga ati nuriya muntu kumenga wasanwiganja ariko tubamvuge so muri rya avantage jewe ico nta kindi mankeneye mwebwe ni mumenye mumvuge nta Bibiliya nkunda gusoma cyane mugandazi rya Paulo hari ahantu yanditse ati ico nshaka ico nshaka nuko isi yose ivuga Yezu mwamuvuga nabi mwamuvuga neza gusa mumuvuge mumumenye mumuvuge save rero je nanje I don't care about anything ico nkeneye nuko gusabwe mumvuga umva rero uko bavyakiriye sometimes je ku ruhande rwanje ndabifata kugenda nakubwiye it's a job rero job yawe abandi bantu bayikinishije urabara gusukavuga ati umusi nzoza no mukate ndazi kuzowusaba ko gusa nta so ivyo uvuga byose peu importe I keep watch my target hanyuma nkanakora cyane kugira ngo ndanakwemeze ego cyane gose mumva ko ibintu bimeze neza bamaze kugira support y'umuryango canke mu kibano ibintu bimeze neza babashigikiwe kabisa kandi ibikorwa byabo bimeze neza from niyo mpamvu rero no munsi mukwiye kumenya byinshi kuri bo kandi mukwiye kubakurikirana cyane gose ku mbuga zabo zose bakoresha zose twashaka kumenya rero ngaha Kicross
indirimbo ya mbere final iragiyemo kandi iravuremikoze ibintu bimeze neza cyane iravugijwe ahantu henshi guys iravugijwe ahantu henshi kuko n'indirimbo itambika n'indirimbo imeze neza byose bimeze fresh cyane twashaka kumenya mbega Kikroz azobanda yakorana na Lucky the Sunday nk'umu grand frère we canke soon araduka ko ciwe ari wenyene so Kikroz na nibaze ko mwumvise it Kikroz like the Sunday but together yeah niyo mpamvu rero so Kikroz nta kabuza gashobora gukora na like the Sunday nta kabuza gashobora gukora yeah all together Kikroz featuring like the Sunday yeah okay murumva ko ibintu bimeze neza cyane baguma muri bwabo umwe muri bwabo vukanyi kugira ngo batezanye imbere canke bashikane ku zindi ntambwe bifuze gushikako twashaka kumenya rero Lucky the Sunday indirimbo yawe irasohotse vraiment imeze neza niko nubivuga production ya bien image ya bien nizahe nawe message warose cyane gose apa irya ndirimbo ya mbere wari wakoze ipapayi bon ipapayi ipapayi nkikora ku ipapayi abagenzi banje banyandikira bambwira rega sinanzi kuri serie man isanzwe uri serie kumbe bya bintu birimwo hanyuma tuze gukora ijya nayo ijya like abagenzi benshi bambaza ati none kumenga ntibambaza ngo ntibambwira ngo ngumva indirimbo iraryoshe cyane ahubwo bambaza ko nugurura radio sindayumve nibiki kandi ryoshe Sabwe ati cyo sinzi kweri baryaje gusa narayitwaye kweri sinzi impamvu atayivuga iki ngungura kimani bwe ndirimbo ngo base tubo ngo subireyo bibutse bayivuze lagaje avuga ati bon ngira next week bazoyivuza naso urumva rero message nyinshi nakira izo kumbaza ati men indirimbo kweki nagiye muri boîte sindayumve byari ivyo gusa nyene byinshi navyo byarampaye inotre experience byatumye nyene mbona ati okay we must tegereza gutargetinga uku cyane gose umva yuko kwiye gukora kugira ngo iso igikorwa ukimenyekanisha hakiri kare kugira ngo cinjije mu bantu hakiri kare niyo mpamvu uno munsi ariko nibaze yuko ibintu bimeze neza cyane yarakurikira ngo biteye ubwoba mugabo nibaze ko n'ubuntu mubandaye mushigike mubandaye mugenda gusupportinga ibikorwa by'iwiwe mugende kuri channel yiwe mwandike Lucky the Sunday muyipartage guys muyipartage kugira ngo vyuzi ziduga canke nawe kwikana nawe benshi cyane komsa ibikorwa vyiwe nubwo ejo canke hirya yejo zane kindi gikorwa mube muri god mube muri ready kugira ngo mubandaye mubona ibikorwa vyiwe bimeze neza cyane Lucky the Sunday wavuze yuko hari ibikorwa vyije ufise uri kurazana mu minsi nyene turonka ibintu ryari twashaka kumenya uri kuraraba nk'abakunzi bawe gukwikirana cyane dukwitege ko ryari hari ikintu navuze ati sinkunda ngo mbeshe mu majambo like ishaka ko tubona ibikorwa kuno musi wambonye kuri PI TV sivyo bisaba uzobone kuri PI kuri nka page ya PI uzobone ba postinze ati Lucky the Sunday coming soon ikindi kintu apana ko genda guhenda cyangwa ndakubwire ngo urumva ngo next week ngo we bisaba uzobone kuri PI ni nayo mpamvu yababwiye ati okay follow him nimugende kuri Facebook page yanje ni Lucky the Sunday mugende ku ya Kikroz ni Kikroz IG yiwe menga we warayifise jewe IG nabonye menga ntiharagera genda cyafise Facebook na TikTok gusa mudukurikirane kugira ngo none muze muranabona ivyo bindi bishasha uko bigiye kuza hazogera igihe tutavuga ngo songo urumva ngo tugiye ngo gusora indirimbo ya shaka uzoburyamye uri munsi y'igitanda uri ku mabati yo kunzu iwanyu inzu iwanyu ari etage uri muri floor ya kane uri muri floor ya kangahe utari mu Burundi igikorwa tuzokora kigushikire neza cyane kuko turiko turiga like uko tugenda twegera imbere niko tugenda twiga ukuntu tutegerezwa kubashikiriza ibikorwa vyacu kwego navuze ko tudandaza umunezero mugabo turanawubingingisha kugira manze mubone nyene ko dushoboye kuwutanga hanyuma next time muzozere mutugurira mwabibonye ati akumbe baba pete barashoboye gutanga umunezero twashaka kumenya Lucky the Sunday isari kayikorana nka wenyene canke rafise
afise abantu bamushigikiye muri rusange. Abantu banshigikira bose shaka kubura umujama nawe ndazi yuko uhora unshigikira zishaka kubura wabura ambwira ati hano Lucky tirabusimbire kuri PITV ukora ikiganiro abo sinababura kuko jewe ndi umuntu w'abantu apare ya muzike ikintu nkunda kuvuga kimwe cyo ndakunda kuvuga ati umuntu wese azovuga yuko je nta muntu n'umwe nanka gusa umuntu anyanka arafite uburenganzira bwo kunyanka sibyo bwaje nta muntu n'umwe nanka ho yereje mba nifuza yuko abantu bose bajya abantu bose bo mwibaraba baba bajama banje urumva rero ko support yabo iyo sindayibura uwo mbuze ni wa undambwira ati ni wa undavuga ati okay let's invest to investisse dushiremo autant d'argent hanyuma du programme ati mu mwaka tuzoba twinjije aya uwo niwe tubuze sido abadukurikirana big up sana and shout out nimani nabahezagirire ndabemera sana kandi sinzogera ndarabatengwa ndakeneye ko muzobona a big star hano nyene yego mumva yuko umuntu ayinvestisa ni wakibuza cyane ariko twizere yuko kubera ibikorwa byabo bafise bimeze neza nico kizotuma bajya abantu bemvestisa ajya amafaranga yabo bagiye kuza kandi bagiye kuboneka turavyizeye tushaka kumenya muri gandirimbo rero final tushaka kumenya ibintu bibiri canke bitatu vyakugoye hanini cyane gose ni nk'ivya urabona ico nyene navuze ati tubuze umuntu yinvestisa save inoti umva ibintu byinshi byoza gusanga nyene vyarakugoye ni bya bintu usanga iki kintu cyari gikeneye amahera kandi nawe ukabibona ati iki kintu cyari gikenewe kweri mugabo ingodo yatobotse kweri byahaye reka ngeze uburyo bwanje bugarukira hanyene niho bugarukiye ego n'abajama bashoboye kugufasha akavuga ati natwe tugarukira ijano nyene boss okay reka rero turindire next time kabisa murumva yuko ibintu bimeze neza antuka vraiment umuntu niyaboneka bikoko vyumva ko bizoguma bimeze neza cyane kandi vraiment afise impano arimba neza no mu brother wiwe arimba neza vraiment ibintu byose bimeze neza umuntu boss turazi ko muri aba boss benshi mudukurikirana daba bico mukora vraiment abico mukora wewe baragufatanije na grand frère wawe ngaha mu ndirimbo finally turashaka kumenya mbega uko mwari muyiteze muko murayikora cyangwa mukiri muri studio cyangwa muko murashootinga uko mwari muyiteze ko izovugwa cyangwa izovuzwa niko vyagenze so sinogenze cyangwa ariko vyagenze uko biracari mwo biba biracari ko biba numba ntituravuga tugeze kuri solution duce du programati vyagenze neza cyangwa vyagenze nabi Okay, murumva ko bimeze neza bacaye mu rugendo indirimbo iracaye mu rugendo imaze mezi abiri 2 mois murumva ko iracaye mu rugendo rero mubandanye muri partage mubandanye mu supportinga mu commentaire kitagenda neza muje muri commentaire mubabwire kandi mugarukundo nyene mukubahanura kugira ngo ejo canke igihe ejo badwa kindi gikorwa kibe kimeze neza cyane twasha kumenya Lucky the Sunday rero gira kajambo kamwe canke tubiri abakunzi bawe canke abakunzi b'umuziki ndundi canke abakunzi ba PayTV barakundana cyane abakunzi ba PayTV kajambo kamwe nimba ari kubasaba canke kuvugira nyene bagubande gushikira sinzi bo mbere yuko ndakavuga ace kanzi tuwapate acapella hanyuma rero kitakavuga finally pete yago sogea mic mbeshira gati mwago turumvikana wazite hagati turumvikana akishira hagati ntaso yegere kidogo pete ilostindimo manafasha ndayivemo life tarimo jenda sanze ntoyibamo give me time nkosora amakosa nakoze give me time guhoza amarira warize genda barishimye banyita umubono ngo unyibagire none ndigarukanye ibyo ushaka byose mbigukorere so fine take a back so fine never go so far away
far away. Yeah, I'm fighting for your love. This baby give me love. Nafashe nk'igihombo kubigusigamo. Promise me other chance, so ngwihera urukundo nkorera ko gatendo agatendo nkigenda barishimye banyita umubono ngo nkwibagire none ndigarukanye ibyo ushaka byose mbigukorere so fine so fine so fine so fine so fine never go so far away. Yeah. Guys, imeze fresh sana, Magiroko. Oh, top. Okay, first thanks kuba ariko barakurikirana PITV kuko ni support sana ndazi ni cross muri aka kanya uratumenye, so go and ugire subscribe kuri YouTube channel yacu unayiraba iyo ndirimbo uyihe n'abandi bahoma aba baby sana murabe hanyuma munadukurikirane ku mbuga dukoresha kugira muze muramenye ibintu byacu bishasha. Okay, kindi novuga thanks sana Nana n'uburongozi bwose bwa PITV. This is a gift time. Tuyita ko ari umwanya w'ingabire mu muduhaye ikintu c'agaciro kuko hari abandi barenda kutubwira ati il faut faire ça comme ça. So ibintu by'agaciro rero reka jewe ndangize ndabashimira kuba mwana aravyi interview mutanayikuyemo. So big up sana ndabemereye ikintu. Iki sinzi ko K-Class nafisa akantu wewe babwira kugira ngo ibintu bwe bize fresh. Yeah, so nta bintu byinshi nokongera ku ivyo twazaje nabwiye we work together. Yeah. So ivyo ukora n'ibijanye ne you go to our YouTube channel. You write like the Sunday because now bimeze konyene. Yeah, hama uyirabe indirimbo ikujyohere, yeah, dushaka ikujyohere. Hama wihereze n'abajama bawe unatubwira ati baze hano hantu nabonye bitagenda neza kugira tumenye icyo ugosora bibandanye bikuryohera cyane. Yeah, nivyo turi kubasaba cyane mubandanye mudufasha abakurikirana PITV namwe nizeye ko muri abafana bacu. Yeah, muri abafana ba PITV natwe. Yeah. Okay, abakunzi ba PITV mwumvise byo basabye no kuba supportinga haba kuja ku macano basanzwe bakoresha kugira ngo mubandanye mukurikirana ibikorwa byabo kandi mubandanye mubatera intege kugira ngo ejo canke hirya yejo mubandanye baduha ibikorwa byabo bimeze neza cyane gose. So kubwanyu ndabakunda murabizi genda kuri channel de like the Sunday hamubone ibikorwa byiwe finally bone papayi ibintu bimeze neza cyane ndabakunda bye.